bon natanguriye muziki Gitega naho namaze igihe kinini hama sindamanuka ino nshikira muri band yitwa Rukinzo Light Band sinzi ko muyizi ikorera muri ville mais pour le moment ndi muri Ingo Live Band Ingo Live Band ikorera ku Mutwenzi ego mina misi niho tuci nibaza ko ari ivyo ni ngo rugendo n'uvuga gwanje cane rw'umuziki. This is Flash TV. We shine to progress. Hello guys, nizere ko mumeze neza. Nongeye kwaramutsa kandi ndabibutsa ko ari Evrina kuri micro. Kuri kamera haba hari Irerita Zoyi. Ego hama no musi vraiment ndanezerewe cyane. Ndi kumwe n'umuntu ngaha aho izina ryiwe rimaze imisi rica ibintu niko navuga. N'abatebegere kandi ndamwakire. Ndakwakiriye cyane. Nakoze cyane kunyakira. Ego. Hama nitwa Eloi Espoir Jinyanzo yaya. Wow. Hama nkaba n'umuririmbyi ego. Umuririmbyi. Ego. Eloi Espoir karibu cyane muri Flash TV. Nibaza ko rijya mbere tukwakiriye? Ya njya mbere. Nijya mbere? Ego. Ego. Turanezerewe cyane tongera tukwishimira kuri uno mwanya tugomba tumarane nibaze ko tuza kumumenya Eloi Espoir uwari we vya vrai apana binjya tubona ko izina tumenye Eloi Espoir windani wa vrai. Eloi Espoir ninde? Tugiye ko ari umuririmbyi apa yuko twamubonye muri Primusic. Eloi Espoir ninde? Bon, first of all Eloi Espoir ni umuntu hama bon ndi umwana w'imfura mu muryango. Wow. Hama navukiye mu ntara ya Ruyigi. Okay. We nibaza ko atakindi novuga wabivuze ibindi abenshi bamenye muri no Primusic. Yego. Ino edition 2023 abanafise ikibanza ca gatatu. Ya nibaza ko ari ivyo. Wow. Tunagukeza cyane kuri iyo ntambwe vamo. Merci Ikibanza ca beaucoup. gatatu muri Primusic ikibanza ca hafi. Bisigura ko Eloi atekeye ikintu kinini cyane. Ego. Ndaryohewe cyane. Kandi nibaze ko warose ama felicitation menshi, urashobora kuvuga ati je felicite umwimbwiye no musi. Je narabihaze. Ariko Oya nibisanzwe felicitation ndakubwira ko haje cyane. Ego Eloi twarakubonye muri Primusic. Mbega kuja muri Primusic vyawe vyaje gute? Vyahereye hehe? Mbega avaye kuja he? Woba warusanzwe uri hehe? Abantu badukurikirana cyane bashobora kumenya kahise kawe bakavuga ati kame mu muntu arinza kuja gupasa hari aba arahandi hantu yaciye. Bon en fait mu kuja muri Primusic niyandikishije nko abandi biyandikisha nta muntu yansunikiye ngo niyandikishe naravuze reka ngende testing my chances. Hama bon heureusement byaragenze neza uko byabaye ndabishima yari ni rya mbere ngiye muri Primusic. Hama bon avant y'ivyo nye nari sanzwe ndirimba live music nubwo nayimaze mu gihe muri comments na ça fait 2 ans. Ego nahora ndirimba bon natanguriye muziki Gitega naho namaze igihe kinini hama sindamanuka ino nshikira muri band yitwa Rukinzo Light Band sinzi ko muyizi ikorera muri ville mais pour le moment ndi muri Ingo Live Band. Ingo Live Band ikorera ku Mutwenzi. Ego mina misi niho tuci nibaza ko ari ivyo ni ngo rugendo n'uvuga gwanje cane rw'umuziki. Yego. Ushika naho ugera kuja gupasa. Ya ego nagiye muri Primusic ndi muri Ingo. Ya. Merci urakoze cyane hama bon. Iyo abantu benshi babonye ikintu bashaka kuvuga ati cheki ya kintu nja kugipasa gute. We ukibona donc bakavuga ati bariko bavuga ati bagomba batangure Primusic. Wahise biza uko nyene canke wundi umuntu yoba yavuze ati genda bro turi nyuma yawe donc vyahise biza uko nyene uvuga ati hajya ntegerezwa. Oya vraiment jewe byaje muri jewe n'ikimviro cyaje muri jewe uretse abandi bagiye kubimbwira après bambwira ati ntabwo noja muri Primusic mugabo nayo naramaze gufata iyo decision ko nzojayo. Ego nuvuga ko atamuntu yansunikiyeyo. Donc kugenda go kwawe bisa nuko vyavuye muri wewe. Icyumviro cya mbere cyavuye muri wewe. Ego nani dufa warabaye mu kibanza ca gatatu nimba atari banga ubu byaramenyekanye Eloi twega ibanza ca gatatu. Bon nico kibanza wari witeze? Non bon en fait jewe ukuntu meze sinzi ko expecting ibintu ngo bizogenda kuno canke kuno. Njewe ndagenda nkatanga ibintu by'iwanje mfise hama bon asaba Imana ikabihezagira kurya niko yamezagiye yampaye bikwiranye na jewe nyene
ya ndabishima ari ivy'ikibanza ngo nari kuronka icakanga ko nta kironse kanshime kijya naronse ariko je hariho twarabona ama poste y'aba promoter benshi abantu benshi bagushigikiye ari kumbuga zose yari Eloi yeah sinumva impamvu baguma bavuga Eloi en fait bon ko watangaye nanje niko naguma ntangara naguma mbona Eloi en fait novuga ko ari ubuntu bw'Imana gusa meme hariho n'abantu benshi bavuze peut-être niko ndashiramwe imitahe myinshi kuba promoters n'ibiki mais vraiment no kugira ko n'aba promoters benshi baba promotinze atanuko twari tunazi nabi ya rero nibaza ko ngira ngo maybe barakunze ikintu kiri muri jewe barumva bozana umutima wo kumfasha yego ogenda ndaba ukuntu ririmba uraririmba indirimbo novuga ziri rédigé mu congereza canke ziri en France yeah Songereza kaze yeah bon ndabikunda nakuze ndumuntu nkunda ama langue français anglais ubumva rero bon nibaza ko ari impamvu yego iki ariko kintangaza ni iki mbega kumenya kuririmba ziriya ndirimbo byo biva mu byo wize canke ni kwakunda umuntu avuga ati indimwo ndakunda ururimi negezwa kugwiga mu byo nize kuririmba icongereza donc rujya ruri mukoresha no uvuga ko bon icongereza canke igifaransa ni ibintu nakuze kujya nyene nakubwiye ko nakuze ndabikunda no kuvuga n'indirimbo zizo ndimo urumva ko zitongora kose yeah nakuze nkunda amalangue tout simplement ucukeburira ko mu gihe usanzwe uri muri domaine y'umuziki wow yego chorera rero nawe nyowe wa gatatu ufite 5 million bashije nijaye n'umuntu afite 5 million ngaha chorera from ndaguchorera wewe ni unchorera kama n'agafelicitation bavuga ati basi navuga ati ndagiribakwe yo kwicarana n'umuntu yarose sa nta kivyo turaza kubivugana inyuma ya kamera basi reka tubandanye n'ikiganiro aho turi kumwe na Eloi Espoir yatwaye ikibanza ca gatatu muri Primusic 2023 yeah Eloi abenshi baravuga ati ari amahera hayigo yaronka nkamwege muba muri abanyamuziki akavuga ati ashubu ndarosa amahera yo gutwika pe ndarosa amahera yo gutwika nzogira shopping urabona ko muba mwambarana neza hayakanone nibagiye aberewe cyane nayo kubwiye ariko nibyo kumbesha ariko nibisanzwe oya nivyo utegezwa kandi umva hari abavuga ati ajya amahera ukenera kwambara neza ukavuga ati ndi muri domaine aho mba ino munsi ndi muri ibi ejo nabiriya ukavuga ati ajya amahera ntegerezwa ukavuga ati bon hariho benshi bavuga ati ajya amahera bace batwikamwe ugasanga nta musaruro azanye namwe byo baruko bon en fait ikintu cyo nakubwira ajya amahera menshi cyane umuntu ngo yotwikamo canka kagira iki mugabo still jewe ndi umunyamuziki nkunda umuziki apa yo kuba ndawukora nje novuga ko ndi umufana w'umuziki Abantu rero bon nibaza ko project za mbere bien sûr mu muziki ngizo gukora umuziki en fait bon nimvira ko soon as possible ngiye gutangura gukora nanje muri studio kubera nanje sinari bwatangure gukora muri studio mimi nibaza ko vuba bishoboka ndatangura kuja muri studio bitegikiye hama bitega ikintu wow vuba kabisa hari abantu benshi baguma batubaza avuga ati ujya muhungu none bimeze gute inyuma yaho abareka ijya kibanza ca gatatu agiye kutuza kutwereka iki aho kenshi niyo uvuka je nagumye mbona hari abantu banyandikiye nanditse kuri page yanje ndababwira ko nza kubana ndi kumwe na Eloi hariho benshi bambwiye ati ujya munguza kumutubariza turamukeneye kugatumba mu ruyiki atwereke atubwire ingene vyagenze atwicarike amakuru ndafise ntabaru banyishurira je bandembeje kare kuri page yanje nanditse ko nja kubonana nawe en fait nibaza kwito ivyo bija muri project bien sûr ngezo kwita kwireka biwacu canke bon sinzi ko bigenda mugabo kameme wanyu haguma ari wanyu nshobora kuyibagirwa rero nibaza ko tubabwire kuri mukuru biri muri process zogenda neza ubabwira ati burya vyagenze uku bishobotse ni sawa bavyumvise bareke kuguma bambwira ati tubwire inyishu ko hari abavuze ati hari igihe tubatuma ibintu ntimugaruke ngo muduhe réponse turayibahaye nibaza ko ari sawa ndaza kubabwira merci beaucoup turacyari kumwe na Eloi aho ariko aturagira vyinshi Eloi burya rugendo ni urugendo rutoroshe
kuja muri Primusic uca urabwembera urapasa ukaja muri demi finale ukaja muri finale hariho igihe usanga hari ibandi uvuga ati nibihangange barandusha biba vyoroshe nabwo nawe uvuga ati nanje ndashoboye vyagenze gute wewe wabona ati aba turi kumwe ndashobora kubakubita hasi je novuga ko uru rugendo rwanyoroheye kandi nibaza ikintu cyatumye runyorohera nuko atacu nari niteza nta kintu na kimwe nakeka ngo bizogenda uku canke kuno jewe c'est vrai nivyo bivuge na kimwe ati je mbere nari niteze ko uwa mbere ariko vraiment non jewe sinagiye ngo ni bimwe nakubwira ntacu nari niteze ngo ngiye kugira jewe nagiye kuberekana experience yanje ahigera hama ngira ngo dependana aho ngeze nzobona ati experience yanje igera aha ifuke na meliora ngaha urabona tunahejeje bajya bajuriste baradumanuro bakavuga ifuko wa meliora ushoboye aha rero nibaza ko bon navyo ni experience yindi mba nungutse gusumba kugenda na expectinga ngo je ngiye kuba wa mbere mba nigize igihangange canke iki ukamengo abandi turi kumwe bari musi yanjye bari batipe baba bari hariya hari igihe bahengama ugasanga bashizemwe akamwana wa mama donc ivyo bakubwiye babona byari byo waravyemera bavuga ati mwambeshe bon en fait je ikintu komeze umbwiye uri kurambwira ibintu ndafata ibi byingira akamaro cyama ibindi mbona ko atacu vyonyungukira ntibinyafecta mu mutwe ahubwo ndiyo ndaraba muri bijya byinshi wavuze nkavubona ati nkeneye kino na kino byongirira akamaro ibisigaye sindavyitaho cyane ko bataba byo bakubwiye wabonye ari byo ni sawa abavuga ati rero wowe yagize ibi na aha wari kwamereye ukugira uku byapfiriye aha wabonye ari sawa en fait bajya abantu bafite experience niyo mpamvu ndashobora kucupinga ibintu bavuze ivyo ndabikubajije kubera ko hariho benshi baguma bavuga ati kameme batwa tumwiteze mu kibanza ca mbere bakavuga ati harabayemwe akantu gace biboneka kumengo nyine kandi atari n'umuntu umwe usanga ari bose bavuga ati twari twiteze wowe ico gituma ndabikubajije sino shatse ndakwishikirira na ivyo bakuvuga ko peut-être nawe ushobora kuvuga ati nanje ukanka kubivuga kavuga ati oya ivyo bambwiye nibijyanye bon jewe afite nakubwiye bon ego nk'umuntu aba yumva nyene ngira ngo sinzi ukuntu kivuga peut-être arashobora kumva donc abantu bahumuriza ko batakumva ari sentimental nyene akumva ko nyene yarakeneye ko mbu wa mbere ngabo je ikintu mvuga bon dushimira Imana kuvyo turonse dushimira Imana kuvyo turonse kandi ni naho nageze si bigose rero nikujya nyene byategeza kugenda kuko niko byagenze reka ndagusabe unsibire kano kantu hano nasomye ngo ko Eloi yavuze ngo ajye mahera umuntu aco yakuramwo ngo kubera ko azoriha ngo sema vumbi hamwe ngo nuwari amaze imisi ngo amubwira ngo shopping afetpo nabisomye ahantu vraiment iyo nkuru kwa ruko nyene yego naja ku kantu ciye nibuka ko hari akantu nakabonye barakanduyishiye bemo nagasomye ahantu ko nyene ico gituma ashatse ukansigurira kuko nanje nahise ntangana ndavuga ati afet je kintu numva ko ivyo bintu atakintu kinini no bisigura ko turindire what the next tuzobona by'ukuri ko ajya mahera nayatanze ku bandi canke kuko donc babwiye ati bakwiteke yego nabikubwiye kare je vraiment nta numwe novuga no ndamubesheye wari we wese ahubwo ndabashimire nshimira abantu bose basupportinze nta kintu bansabye nta kintu na kimwe mugabo arumva ko talent mfise boyishigikira ndabashimire cyane gusumba kumva ayo majambo ava hariya na hariya donc bagume bashigikira Eloi apana kuvuga amajambo kuko peut-être ko hari byinshi biri imbere yawe ndabafitiye package kandi ikomeye bazobibona Eloi ikibanza cya gatatu burya sigito nivyo nakubwiye sigito cyane bisigura ko ufise inzira nyinshi zo kugera cyane mu muziki ufise indoto zawe James indoto zirenze cyane mugabo zari zo zose umuntu wari we wese afite indoto zo gutera imbere right
kandi bon nkateza imbere no muziki wacu ndakunda igihugu cacu nibaza ko jewe industry hari ikintu nzoyimarira. Wow. Yeah. Ntakantu canke ati avuga ati urihoreye kutubwira ati burya hari akantu ndiko ndategura. Banene kuvuga ati jewe ubu nkene ati hari ikintu ndiko ndakora no nakubwiye bon nko mu muziki nakubwiye ko soon as possible ndaja muri studio azobibona bakume banyiteze tu babandanye basupportinga ntaho ngiye ntabwo this is the beginning. Wow. Yeah. Urabaremesheje. Yeah, ndababwire ko ndi kumwe na Eloi aha twemereye ko mu minsi mugomba mubona umusaruro. Yeah. Nizo ndoto ziwe. Merci beaucoup. Eloi ndishimiye kubana nawe. Ndishimiye kubana nawe vraiment aho tuyagiye byinshi urabwiye abakunzi bawe ko mu minsi ngomba donc tuvuga ngo batemu. Niyo teme ndiko ndumva mwino minsi. Sawa navyo nyine ni sawa. Baravyumva kandi barabitaho. Ego akajambo kamwe rero babwira abafana bawe bose donc muri rusange. Bon. Jambo rya mbere numva novuga d'abord kubashimira umuntu wese yasupportinze genre umuntu wese yumvise akozwe ku mutima no kumfasha kabisa narabonye urukundo rwinshi nari ndaniteze ku bantu. Rero ndabashimiye kandi mungume hafi. Ntibyaheza ahubwo byaratanguye mungume muri hafi yanje. Nababwiye ko mu minsi ibintu bizoba bimeze bien. Rero ifo ko muguma hafi yanje. Ndabashimiye kabisa umuntu wese ruhara yagize kwaba ngo runo canke ruriya mu buryo butandukanye. Thank you so much. Kandi ndabizeze ko ntazobatahasi kabisa. Yego. Wow, urababwiye ibintu vyema bikomeye aho umuntu urabwiye ijambo ry'ihumura. Donc ayo benshi nye baguma bivuga ati none bihereye hajya nyene canke hari ibindi bizobandanya. Aratubwiye ko mu minsi vraiment tuza kubona umusaruro wa Vyose. Merci beaucoup. Turishimye kubana nawe. Twagiriba kunibaze yuko ucinjore. Turavugana sinabwiye ko tuvugana nyuma ya kamera. Merci. Shaka kunteza abantu be. Merci beaucoup namwe mwakoze kunyakira. Ya naryohewe kandi baza ko twagiranye ibihe byiza. Abakunzi ba Fresh TV turabasize namwe twizere ko mushire commentaire zanyu ngaho kugira tubone ku bikorwa byacu muri ko murabishigikira. Yari Eloi Espoir muri Fresh TV. Merci. Merci beaucoup.